haguruka ukayangane kuko umucyo wawe ushize. Ushikirizwa na DNF. Muri kino gice gikurikira tuganire gatoyi ku bijanye n'igihugu kuko ndazi yuko uri Murundi wa muri kino gihugu maze imyaka myinshi kudusumba, novuga mu Kirundi kuri nararibonye wabonye byinshi kuva muri imyaka 1954 ukiri umwana gukura igihugu caciye mu bihe byinshi byiza n'ibihe bigoye, ibintu twumva by'amakuru bijanye n'igihe cyo kurondera inkaye kwikukira, ibintu bijanye n'amagume ya Burundi bwahuye nabwo mu myaka 72 kubandanya ibyo twabonye 1993 byose urabiciyemo. Mbega woba nigico bacaragufashije kurengana ibyo bihe byose bigoye? Mbega hari ikintu cyo byarakoreye ku buzima bwawe ari nk'umuntu woba warabuze canke kibijanye n'ibibazo igihugu cyagiye kiracamo? Ego ibibazo byashikiye abarundi benshi nanje ntivyabuze kunshikira. Ni vy'ukuri nta bantu mu muryango nabuze ngo nuko hari amagume, ariko narabuze abagenzi. Ariko kandi nanje Imana yarankingiye mu bihe byinshi. Ndibuka yuko nko mu mwaka wa 1995 naciye mu bihe bigoye, kandi ivyo bihe ntivyanyoroheye, kandi kugezaho umuryango wanje nawo bahunga, kandi najewe ndahunga. Ariko ico gihe cyose twagiye tubona Imana iri kumwe natwe, kandi turagaruka turava mu buhungiro turashika amahoro, kandi n'uyu munsi turi mu gihugu turi amahoro, turashima Imana. Rero naho ibihuhusi byaciyeho mu gihugu, ndibuka yuko mu gihe cyo kwikukira nari mfise imyaka mikeya, habayeho uruhagarara, nkabona ko abavyeyi banje bafise uruhagarara, nkabona ko nanje dufise ubwoba. Bwa bico gihe cyose twarakirenganye. Imana iguma ari Imana, Imana iguma ikingira igihugu, Imana iguma igirira neza igihugu. Ibyo byose narabibonye. Rero ndashima Imana ko no muri ivyo bihe byaba byiza canke bibi, Imana yamiri kumwe natwe. Ni bihe bintu bibaza wabonye nk'ingeso usanga abantu bagiye babamwo zikabazana gukora ibintu bitari byiza? Kumbure wowe Imana yakurinze kubera ko wari mu muco wo kurerwa mu ijambo ry'Imana, uvuga uti zingeso nizo zatuma abantu bankana hakaba ingaruka mbi, hanyuma jewe Imana irabindinda kubera ko nari nigishwe irindi jambo ry'Imana risigurira ingene nkwiye kubaho bitandukanye. Hariho ingeso novuga ko iri mu Barundi, ingeso yo kutubahana canke kutiyumvira ineza y'abandi. Ivyo nivyo bituma abantu bashobora kuryana. Ariko iyo twiyumviye ineza y'abandi, kuyumvira ineza y'abandi nukumva ko uwundi muntu yomererwa neza, nukumva ko uwundi muntu atomererwa nabi, nukumva ko uwundi muntu yotera imbere, ukumva binezererewe. Rero rimwe na rimwe abarundi egome turakundana, mugabo rimwe na rimwe ntidukunda iterambere ry'abandi. Ivyo bigatuma rero abantu bagira umutima mubi, abandi bakagira inzigo y'akazikira, ugasanga rero ibintu bibaye urudubi. Rero nibaza yuko ico kintu ari ikintu gihambaye n'uyu munsi dukwiye gukorerako, dukwiye kugenderako, kugendera kuneza, kugendera kuvyiza, kunezererwa n'ivyiza umundi mugenzi wawe afise canke yakoze. Ivyo ukumva binezerewe, aho niho dushobora gutera imbere mu buryo bwo guteza imbere igihugu cyacu canke imiryango yacu. Ico ikintu ndabazi ko cyane kubera ko mu gihe tuzinanye naciye mu bihe bigoye naje ku giti ciwanje, byarantangaza kubona ugira umwitwariko kumbaza umeze gute, ibiri kuracamo bimeze gute, hanyuma n'igihe kandi ibihe bigenze neza, Imana tugire neza, narabonye kandi navyo nyine munabinezererwa, mukagaruka mukanezega, mukanyereka yuko munezere kubona Imana yankuye ahantu hatoroshe kanshikana handi. Nashaka kubaza ku giti ciwanyu, nigiki catumye muguma hafi yanje? Nigiki catumye iyo gihe cyose ndabakeneye cyangwa ndabahanuza cyangwa tuganira nk'uko muza no kundamutsa, nigiki coba carabateye intege kugira ngo mushobore kuguma mu ntahura naho nako ndaca mu bihe bidatahuritse? Jewe nakumenye kuva mu mwaka wa 1996 canke 7
hanyuma ndabona ibikorwa imana yari gukoresha mu vyerekeye abana bo mwibarabara ingene washoboye kubitaho aho mwariko mubarerera hajya mu kibanza ca Palais des Arts ndabona ingene imana gukoresha numvise ndagukunze kuko ni igikorwa abandi bantu batashobora gukora. Ikindi nabonye imana gukoresha hari Muyinga mu gikorwa nk'ico c'abana bo mwibarabara bamerewe nabi. Ndibuka yuko wewe wasangira n'abo bana ku meza imwe mukajya ibyo kurya bimwe, ivyo navyo byatumye numva ndagukunze cyane. Rero ndashima imana ku bwawe, nico gituma numva umutima wanje wama kuri wewe. Nta bintu mfise no guterera ngo ndaguhe ngo kora ibi, mugabo ndumva ndagusengera kenshi, kandi ndumva ko igikorwa ukora naho kumbura atabindi bintu nanje ndiko ndagufasha mu vy'amafaranga n'ibindi, ariko ndumva ko ndaguterera ivyerekeye amasengesho, kandi nkumva nezerewe no kuguterera ivyiyumviro, nkumva kandi nezerewe no kubana nawe no kuyaga nawe. Ivyo navyo bimpa amahoro, bimpa umugisha. Rero ndashima igikorwa imana gukoresha kugeza uyu munsi, kandi ivyo ndabinezerewe cyane. Mwakoze cyane kuko ibintu bidutera intege gushobora kugira ishaka ryo kubandanya, kuko ntiba vyorosha ibihe byose. Umuntu aca mu bihe bigoye, aca mu bihe wihebura ukibaza uti mbega imana yagiye hehe, kubera iki ibi n'ibintu biko birashikira. Sinzi ko mwebwe byarigeze kubashikira, hari ikintu coba carigeze kubashikira kikabababaza cyane gushika wibaza ikibazo uti mbega imana yagiye hehe, coba cari giki mwarenganye gutanu nka ivyo? Umwana w'umuntu ntibibura kuko umuntu aca mu tugorane twinshi. Ndibuka ko nashitse mu gihe muri 1998, ivyo nari mfise, inzu nari mfise byose byasambuwe, byabaye umusaka. Hanyuma ndiyumvira ahantu nshobora gukura amafaranga yo kubaka iyindi nzu, ndumva ndihebuye. Ico gihe maze kwihebura no kutabona ahantu nokura amafaranga, ariko imana yacishije mu wundi mugambi. Imana yampaye umugambi wo kurima. Ico gihe imana irahezagira imirima yanje. Ico gihe nca ndunguka, nca ndubaka inzu, n'uyu munsi niyo turimo. Rero ibihe bigoye umuntu arabicamwo. Naraciye muri ivyo bihe byo kuburanirwa, mu bihe by'intambara, byo kubura homba, ariko kandi uyu munsi ndafise homba. Imana yambereye imana. Nirihe jambo mutekerera abantu bakiri bato canke n'abantu nka twebwe kugira ngo mu bijanye n'akazuza k'igihugu, kuko abantu benshi bagiye bashikana bakihebura kibaza ati mbega kazuza kazomera gute, mbega nzoramba nanje, canke Burundi ejo hari ivyizigiro, buzo igihugu ciza, canke nike kintu mwobwira abantu basa n'abataye ivyizigiro kumbere ko banahunga batanci bahunze mu gakenda mu gusa kwera ko yumva umengo yoja handi hana atari mu Burundi. Nike kintu mwohanura abantu bakiri bato mu rugo buryo? Ego, abantu bakiri bato mbere n'abantu bakuze, icambere no kugumya umutima ku Mana. Kugumya umutima ku Mana bituma urema. Ibiza bidutera ubwoba ntibizobura, ariko kandi iyo turi mu Mana, Imana iraturemesha. Imana iraturemesha kuko niyo iziga mu buzima bwacu. Ni ivy'ukuri ko umuntu ashobora guhunga, ni ivy'ukuri ko umuntu ashobora kugira ubwoba, ariko kandi ubwoba sibwo bukwiye kuturongora. Dukwiye kuba mu Mana. Hari amasezerano Imana isezeranira umuntu wese, kandi ayo masezerano niyo dukwiye kugenderako nk'abizera. Hari ijambo dusoma mu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko nzi ivyumviro ndabiyumvira ko atari ivy'ivyago, ari ivyumviro vy'amahoro, kugira ngo mugire kazoza keza mu bihe vy'iherezo. Amen. Numva nezerewe cyane, numva tutorenza ngaho tworangiriza kuri ijambo atubwiye
kubera ko ngo ivyiyumviro Imana twiyumvira ko ni ivyiyumviro vyiza vy'imigambi myiza Imana dufitiye si ivy'ivyago kugira ngo turonke amahoro kandi dushobore gushika muri kazoza keza ku buzima bwacu. Ico nico kimwe mu bintu nyamukuru gituma tugira bino biganiro kugira ngo tukwibutse yuko atampamvu yo kwihebura, atampamvu yo kuvuga ngo nta kazoza kahari ngo muri kino gihugu nta vyizigiro, ariko umwe wese afise umutima mwiza wo gukorera abandi. Iryo jambo yavuze rihambaye cyane, gukorera abandi. Ico nico cigwa namanigishikiye cyose duhuye n'ugwaruka kubabwira yuko umurongozi canke imboneza nyakuri si ikorego ariko nikorera abandi. Ni vyiza rero kuba umuntu akorera abandi, gukorera ko uguroranirwa kwawe guhagaze mu kugira neza abandi kugira ngo nabo bitwarake ivy'ubuzima bwawe. Rero ni vyiza rero kuko tuba abantu dutegura kazoza keza kacu n'igihugu cacu mu kuba abantu bakundana, abantu bashigikirana kandi abantu bafise ivyizigiro vya kazoza. Rero naha nagufuje kurangiriza kino kiganiro, sinzi yuko Mutamanzani hari icifuzo yoba yifuriza canke isengesho dusengera ryo bari rihe gira turangirize. Ndabifuriza gutera imbere nk'umuzinga kuko abarundi babivuga, ariko kandi no gukomera mu Mana, kandi ibikorwa Imana ibakoresha bibandanye bitera imbere. Ndabona yuko Imana iko bakoresha ibintu bihambaye cyane. Umukuru w'igihugu aguteye iteka nkarirya ntavyo narinzi. Rero nico navuze nti Imana idufitiye ivyiyumviro vyiza, nukuri byaranejereje kandi ndabona ko nibindi izobikora. Murakoze rero mwese mariko murakurikira kiganira haguruka ukayangane, nkuko mwavyumvise kuva mu ntango twari kumwe n'umukurambere yitwa Nzaniye Juvenal, akaba ari bamwe muzi kweri sinema ya Yesu Kristo yakinywe mu rurimi rw'ikirundi, akaba ari wakina rya jwi rya Yesu Kristo muri rya sinema. Ariko kandi twamuvise ko umukurambere yavutse mu mwaka wa 1954, akaba kandi yamenye Imana izira kisaba ubugingo bwe mu mwaka wa 1973, kandi uyu munsi akaba gihagaze ashima Imana mukoresha ibihambaye. Kwagira ngo twige rero nkuko twabivuze mu ntango, agashitsi kakera kavumbika umuriro, twigire kubakurambere, twige ivyo bashoboje kuramba no gushobora gushikaho bageze uyu munsi. Rero mwakoze, nizere ko umwe wese yakiriye ikintu ciwe Imana avuganye nawe, kandi tukazosubira mu kiganiro gikurikira. Imana ibahezagire cyane. Haguruka ukayangane.